Hello, bon. Mvuye kugira live stream mugabo sinzi ko ija kugenda neza kubera ndi gukoresha wifi nivye hano kuri Opera House. Kubera ntafise roaming data aho ndi. Mugabo nihagira baza hello man. Mushoboye kuza come and let's talk. Thank you, man. Thank you. All right. Abantu mu bindi bihugu baba bari friendly. Okay, reka ndeke kwirabisha canke ntacyo bitwaye. Bo sinzira abantu baja gutonda, sinzi n'amasaha mu Burundi aho ageze noza kwa amasaha atatu reka nturabe. 6 o'clock. I don't know. Amasaha yancanga nije ntabwo ndi mu gisagara cy'iwacu. Ku bantu muzi kino gisagara ndimwo mumbwire ahandi nihe. Okay, nibaza ko umuntu ari cultive aca hamenya ningoga. Kumbure Google Earth yo hakubwira iyi nzu iri specifique bayita Opera House hanyuma uje kuri ya naho ni Harbour Bridge. Bon sinzi ahantu wifi igarukira nakonetse kuri wifi ya Opera House. Iyi Opera House n'ahantu ni iri populaire kandi touristique. Ni 6h22. Bon sinzi gituma haboneka kumenya ni mwijoro cyane kumbure harabaye daylight savings ku buryo yari kuba ari 7h32 saa 12 z'umugoroba. Sinavuga gituma hari dake kugeza gutya. Mbona je mu gisagara mu bintu by'inama ariko kubera nashitse ari dimanche ejo ni inama izotangwa navyandika gato intembere hano kuri Opera House ndahabereke. Umuntu wese nibaza agiye muri Sydney kino gisagara siniyo yageze hano kubera ni inzu iri populaire. Benshi baza ngaha gusa bakifatisha amafoto kugira ngo bavuge ngo twaragiye Sydney. Abandi barashoboye kugira kuja indani harimo ama exhibit ibintu by'ama exhibition. Nibaza nanje muranza gufata ifoto nk'abandi. Alright, so voilà. Iyi niyo bita Opera Sydney House. Ndaja kubereka hakurya hari intuzeye hari mbo igena heruka hari ku murango muganeza ko ari cyo kimwe kubera hari amatara hagije washo kubona what's going on. Okay, connection is slow kubera nkuko navuze nashyize kuri public wifi. Wifi y'iyi nzu Sydney Opera House bafite free wifi connection ziracika icitse mwihanganye iraja kugaruka igiye birayisha. Ntabwo nakoresheje data ziwa nta data mfise nurutse no munsi kwere misi 3 gusa sinibona gura sim card hano nakoze ibintu bita roaming. Mugabo roaming baguha ama data makeyi ikintu ifasha gusa n'ama telefone kugira ngo umuntu azonkeneye ejo gushika kuwa kane azoshobe kundonka. Voilà, iyi niyo Opera House. Neza ko hano hari restaurant, bar restaurant. Hanyuma musi hariho igice musi amfite hasa nk'ahari amazi n'ubwato bwishi. Hanyuma iyi nibaza ko ari inzu imwe ya exhibition, izindi ziri hariya hejuru exhibit zitandukanye. Neza ko ugiye kuraba horaire ushaka kuyironka canke time table. Bo je sindi umuntu nkunze kugorobeza mugabo nibaza ko bano bantu baje gutaha batevye. Jewe naje bon ntaco mfise nkora no munsi ndashobora kugorobeza gatoyi mugabo nca ntaha mbere nk'uwitegura kubera mfise talk kwa kabiri so bisaba ko ndayitegura. Neza ko hari exhibit nyinshi cyane ama shows menshi kumbure ugiye indani bashobora kubona gahunda zabo. The Sydney Symphony Fellows urumva nko hari symphony ntiwombaza. Bo je ibintu bya entertainment ntabyo ndimo cyane kuva nkiri muto sinari y'umuntu nkora entertainment. Bo narakinye théâtre ariko nashima théâtre nka art ntabwo nashima ibintu bya entertainment n'ibintu by'imiziki nk'abya twakora samedi na Odradis naragenda navyo byarangyohera mugabo sinadebe too much. Sinzi ko ari ikintu kumbura aba nerd cyari kubera kumba nari mu aho ntukaduka cyari kumbura kubera nari umuturage wa ruguru. Hello man, do you have shows
just the whole night or until what time? It depends. Depends Okay. on the booking. Sometimes you have shows during the day, sometimes at night. Night, okay. Yeah. Nice. Okay, I will probably check on the internet. Okay. Yeah, if you are interested, you can check on the internet to buy tickets. And you can head into the box office as well. Downstairs? Okay. Yeah, but you'll have to head through the ground entrance. Not here, but down. Downstairs, further down? Oh, is there another entrance? Okay. That one is locked right now. Okay, thank you very much. Okay, we are mu security. Mo ikindi nkuko nabandi babwira ibihugu birimo security ntabwo ubona presence y'abapolisi n'abasirikare abasirikare bobotse nono mugabo nabanye abapolisi babiri umwe yarafite pistole natanga kwa general maze igihe kirenge nta muri police afite pistole okay ndabonye umupolisi umwe hajya usuye ko biga no kubatandukanya n'abasekirite ko menga bose bambaye kuma mugabo nibaza ko ari umupolisi ujya I don't know yajya nibaza ko ari umupolisi New South Wales Police usuye ko nabonye menga afite pistole umuntu afite pistole cyumenga aratinyitse baribaza imyaka myinshi naho umupolisi afite pistole mbona abonye abapolisi babiri ngaha bafite pistole umwe afite pistole ntayo yari afise boreko encore une fois nibaza ko nta incident nyinshi ziba zihari so basinzi gituma bigwa natuma n'abapolisi last time nta police nahabonye ariko encore une fois nabwo ari presence iri nibaza ari hano nk'umunyeshure uwundi yavuga nk'umuhindi yasa n'umuhindi muganeza ko abane so nakuvuga ko aha ni lieu touristique waje kumuranga usanga abaturiste benshi nuro nkaho honyora hanyuma igituma hanameze na neza nuko uhagaze ngaha nyene ushobora kubona iyindi landmark kindi kimenyetso gikomeye cyane hano bita Harbour Bridge Sydney Harbour Bridge kijoininga cité aha ni muri cité hariya hirya gatoyi kikajoininga n'amakartier yo muri nord bita North Shore canke Northern Suburbs North Shore hanyuma aha munsi hari ikintu cy'irestaurant mbo abantu bari baragabanuka mugabo iva hariya hirya ikagera hariya hirya okay garukira hajya abantu ndabona batangwe kugabanuka ariko ubwiye hariya hirya hariho benshi donc bari muri restaurant mbo sinzi ko hariho ingazi hano hafi kumbe naye kuzifata naho nkaja kuraba ariko n'iyi nzu nini ya cyane urana iyigarukira hirya sindayizunguruka yose nama mbona abantu benshi baza ngaha imbere bagafata amafoto neza ko inyuma kumbure ariho abantu bagurisha amatike ibintu nk'ivyo ndabona umenga hariho iyindi restaurant down there niyo network ya nkundira naja kuzunguruka kumbure reka ngende gatoyi ndabe iyo igarukira aha ndi hafi y'amazi aha ni ku mazi baragerageza bakaexploita usanga hasa neza nibaza ko bagabanije amaferries bayahagaritse undi hari amaferries ujambingamwo mu bwato hanyuma ukaraba igisagara aha hegera amazi ya restaurant hari n'ayandi restaurant hirya hino ugaca musi y'ijya Harbour Bridge kijya n'ikiraro kirekire hanyuma ukabona niyeho Opera House a distance mbo irimwe amateatre amasidio playhouse ibintu by'amashow menshi abakandi naza ko ari restaurant bariko baranywa inzoga bongera bajya ibiryo voilà mbo Opera House en fait ibirimwo novuga ko ari nka maison de théâtre ibintu byinshi ama show menshi ibyaba kuririmba kuvyina le théâtre ama event y'ubwoko bwinshi ariko ni inzu iri très populaire mushobora kuzosoma kuri internet sinzi bon kwenda cyafise umwanya no munsi nta kintu mfise nkora ku mugoroba reka ntambuke ngere hariya kure hanyuma ince ngaruka tuvugane okay ngaruka nje muri restaurant kumbure aho hasi hari restaurant encore une fois hano ni ku mazi ama gauche hari kubera ari mwijoro noneho nta nicyo nubona mugabo niyagaruka okay network yaricitse nabwiye ko network imeze nabi network yari yacitse so ubiragarutse nari kuvuga yuko hari inyuma ya Opera House inyuma ya Opera House nari kuvuga yuko ari kuraba gusa igisagara amakarti yo muri nord ino afite kati North Shore yino imeze nk'abatunze gusumbya indi party okay bo sinzi ko ari umugese agomba kuja komenga ibintu bikunze naza ko connection yanje itari solide na connect kuri wifi yi Opera House nkuko navuze aho hejuru aha munsi no hejuru hari bar restaurant hanyuma hari indi restaurant ingaha munsi ndiko ndaraba ingazi kugira ngo njeho
naho turabe ibiryo bariko barajya. Encore une fois network ndi gukoresha ku network y'iyi Opera House, sinzi ahantu igarukira perimetre ikavaringa mugana nayo yakavarinze hanini ko navuye imbere ya house ndagiye n'inyuma ndacafise connection, sinzi ramanutse hano gatoyi kuri zino ngazi ko connection ihaguma, ariko na restaurant ari ahantu ku mazi hari akayaga keza cyane karyoshe, wa muntu avuga ati abandi n'inkwi bagiye bihiye donc uri n'inkwi uraza ngaha ukajya ibihiye. Alright, ngaha bavuga ngo okay, bavuga ngo ntiwicare on top hariya ntubavumindukira hariya inyuma bien sûr. Okay, iyi niyo restaurant rero aha munsi, sinzi ko ngiye munsi no hava mbura network, mugabo resto abantu benshi bicaye hano nibaza ko hariya ari aho ushaka kugurira amatike n'ibindi, mboneza ko network ihari hariya, reka ndahashike kubera ndabonye hari ibintu artistique guide de tours, nibaza ko ngaho bashobora kukuguidinga, hanyuma ya n'amabeyi y'amashows ahari ihari tour, ukeneye tour biragiye. Anyway, ya amafaranga ushobora gukoresha, amafaranga ushobora gutanga kugira ngo bakoriyante. Anyway, urako aho ushobora gutanga 140 ngahe. Okay, ukeneye memorabilia kintu cyo gutahana ni yenzu ngaha, sinze ko ari sho no janira biwacu ngaha. Let me see, mbose ko ibintu kenshi na kenshi babizimvye for nothing about the t-shirt na Opera House bo kenshi na kenshi ugiye hanze vyiza no kuzanira ikintu umudamu nawe agira icyo asigarana mu maboko nayida dombone munsi wagiye hana. Bo I don't know, eka nzora bakumbure ejo nkuza guhitana ibintu kuri aeroport kuko mba mfise umwanya muremure wo kuzungurukaho ataco mfise nkora, niho nkunze guhitana ibintu ari nk'ivyo gushira umuntu, reka nzohitana kuri aeroport. Alright, yep. Urabona nk'iko yabaye design n'umu Danish architect, abantu mukunze kuvuga ngo nta wiga kubona ko ari umu architect w'umu Irish Danois Zone. Urumva ko UNESCO iyizi nka masterpiece of genius, antuka ni genius ukuntu yubatswe vraiment, sinokubesha uyu mu architect yari umuhinga kandi ntawuzi igihe bayubakiye, ariko araheze igihe kirekire nubwo ntasomye histoire yayo. Mbo uyu muziki kenshi na kenshi YouTube ntiukunda, mugabo kuri Facebook ntacyo bayitwaye. Okay, aha bari gususuruka, abandi bantu baricaye ngaha juste bajya utwo barya. Mbonye ibigice ndasonza nanjye mfasa n'ushonje, sinze ko nojya hano canke nje kujya nshitse muri quartier, ariko mbeshye muri quartier biranyorohera, uri ugaca utaha muhira straight, mugabo ntabwo ndi kure cyane, nibaza ko ari minota idashika 10 muri taxi, amadolari 15 muri Uber. Ku mugoroba naza ko baduza amabeyi kubera abantu benshi bariko barataha, na cyane cyane abantu baba baborewe kirazira ko batwaza imodoka muri bino bihugu, so baca bakoresha Uber kenshi na kenshi. I'm sorry. Okay, mbonyoye ku muntu kandi amubabaje ndapfuye guhindukira gishenzi, bate ikindi n'abantu umuhonyoye ko ni sorry undi ni sorry, bikabira heze ngaho ntavyo kugwa muragwana kuko abazi kutabigize nkana bien sûr. Alright, umuziki ni munini aha ni muri bar restaurant. Okay, yanga aho bagurisha inzoga. Okay, reka nchekore y'umuziki uravuga ari mwinshi cyane. Voilà, aha ni ku mazi antuka. Ngo ubundi bwato indi ferry hari iri gutwara abantu. What's the name of it? Queenscraft? I don't know. Voilà, naha abagabo bayabitse ariko nibaza ko abantu bose bashaka gucishamo rimwe akaza sahano uvuga ngo niho uzoza gufata dine buri munsi, naza ko bahaza rimwe mu in a while. Abanyazi yari bakunda udufoto dore bare
bafata oseri ibintu by'amafoto abantu bo muri Aziya baba very serious ku mafoto yabo, usanga nibi vy'amastika nibaza ko aribo bavyemvanse ama selfie stick niho nibona tanguye kubibona na bafise agati bashira ko telefone, naje ndagafise, naje uno munsi ndagafise, karafasha ko ni ha distance, na cyane cyane wirabishije ko biroroshe, hariho distance entre wowe na telefone gusumvya uyifashe n'amaboko, usiye ko muri menga na too much work. Voilà, sinzi ko mwasize comment, ntabwo ndiko ndasoma ama comment, nta nivyo ndiko ndavuga biri importante nk'ibintu bigira Nairobi imbonera kure twohura. Okay, sinigita muzimana kure mwarambuye ko kuzivuga ko. Anyway, ya nibaza ko sine hari safe, hariho security kameme, cyo bituma nico kindi umuntu akunda bino bihugu, ntabwo ukuronde connection. Okay, nagiye kure ya Opera House, connection kiracika. Amfite ngeze corona yo yiri hariya, ndatangaye ahubwo kubona afise network ikavaringa gushikina hose, ariko nameze nk'usoze ngiye mu gisagarane connection kiracika, ariko nakwiri kwitari hafi nagome ntambuka ntakarikira aho ngeze connection ndabona ngo pacu ibiragiye, mugabo ishigaruka batarankata. Voilà, na rero Opera House, hanyuma hano Harbor Bridge, umuntu ari muri Sydney ukeneye gufata coffee, meet me here. Sinzi ko abarundi benshi ba muri Sydney, nibaza ko abarundi benshi bari mu yandi ma quartier, mu yindi miji. En fait, Australia iri federale, sinzi ko nabivuze, igizwe n'ibisagara vyinshi, plutôt n'ama state ashika 6 je crois. Iyi turimo bita New South Wales, hanyuma Victoria iri mu Melbourne, hanyuma Queensland iri mu Brisbane, hanyuma Western Australia iri mu Perth, South Australia iri mu Adelaide, harimo abarundi benshi. Northern Territory sinzi ko hari mu Hobart, hanyuma canke Hobart iri muri South, Tasmania, hanyuma Northern Territory. So aha ni muri New South Wales, ni wo muji mukuru, neza ko harimo abarundi batari bake bari mu yindi miji hirya no hino. Uyu umuji nibaza ko ari wo uzimvye gusumvya iyindi, sinibaza niwo muji uzimvye gusumvya iyindi muri Australia. Kwisi mbere nibaza ko sine iri mu miji 5 kumbure tarenga 5 izimvye gusumvya iyindi. Mbo abantu bariko barataha, birana ko yamameza ubu ari vide, mukanya yari yuzuye. Uyu ni fire, nibaza ko ari gas powered heaters. Voilà, ushobora gusaba inzoga ngaha, agomba kunywa inzoga, amazi for free. Okay, sinzi nibaza ko live no igezaha, ngomba nicara ahantu ndaba amakomene mwanditse ndayasome, nsanze atayo ncangeza live ngaha nibaza ko ngeneye guhava nitahira, sinzi hano no kwicara mu rumenga hose bahamaze. Reka nicare aha ngaha ndabe yuko hari amakomenti mwanditse. Okay, nta makomenti mbonye, nibaza ko atarimo abantu benshi uno munsi. Burya hiyo ni dimanche, yes, naza ko mwagiye mu misa. Anyway, kenshi na kenshi nkora live ku masaha mu Burundi bari mu bindi. Uko nanjye aho madonki umwanya, hanyuma abantu bashaka kuyiraba plus tard. Bona navuze ko nkora live kubera nagira ngo hashaka kuza abantu bagira comment. Mais ça ne change rien. Ubwo ngomba ngeze hano, hariho umuntu wo muri New South Wales twize kuganira, sinzi ko bari hafi ya Sydney, kumbure abonetse twoganira muri na weekend, muri nondwe. Bo hari umuntu mbona umenga yaje ku murongo, reka ndabe ndamushire niyo washaka ko ye mu mateatre cyako zigiye hanze, reka mva kuzifata ndabe.
Alright. Okay, neza ko ari hanze. Très bien. Bo hari neza ko ari show iri kiraba ko ndabona abantu bariko baragenda. Bariko barinjira ngaha amashow yose ari ngaha liste zayo. Neza hari ariko ariho hari theaters n'ibindi byinshi. Okay, sinzi ahantu ndi ngaha. Okay, nibaza ko ntazimiye. Ya ni nyubakwa nini pe umuntu yayidesigninze umuntu yayubatse n'umuhinga n'umutarama umuntu yubatse kino kintu uyu mu architect ndaja gusoma histoire ya Sydney House n'igituma bayubatse etc mugabo ukuntu bibakitse n'ikintu cy'igitangaza ico bita engineering feat of engineering igitangaza ca engineering. Bo hari kintu novuga nta kindi novuga sinzi wa muntu ko ashoboye kuja kono ntivyashobotse. He's gone. Mwana batatu nta comment muvise no musi na politike navuze kandi haizige nakoze live bona abanyako nokora live no munsi kubera ndi muri new environment boshaka kuzokora yindi live ejo kumwe ndiko ndatambuka muri cité ntabwo ndi muri quartier ndi muri cité ntabwo ndoja muri quartier nta masaha mfise yo kuzunguruka so quartier zino ziri nubakoze ziri boring zirarambira nka ziya zahari iwacu nyene usanga juste abantu ku murango bari ku kazi mwijoro bari mu muhira. What can you do? Nta na kimwe wokona na kimwe ubona muri quartier haba hari boring as nuko gusa encore une fois anigisagara cy'abazungu muri majorité yabo harimo bamigara bakemwe kenshi na kenshi kwera amagira afite uburyo bwinshi usanga bataza muri ibintu byo kwinezereza. Bo nanjye ndimo ndeka kubesha ndeka kenoza ahantu ha juste kuzunguruka ndashobora kuza rimwe mu mwaka mugabo sa ahantu uvuga ngo nuza rimwe mu ndwi ibintu nk'ivyo but dantureka n'ahantu ushaka kwidetanta ukicara kuri ziya ngazi ufise umuntu muganira mukaganira très bien ugakwitiza amaso hirya no hino ufise amafaranga ukajya muri zi restaurant hari show ukunda ukayiraba. Bo ndabona harimo n'abahindi batari bake mugabo ahanini n'abazungu n'aba asiatique. Bo sinze ko mubwo mushaka gutandukanya umushinwa umukoreya umujapani jewe ntabo ntandukanya mbona bose basa tukome kumbure umuhindi umupakistani umubangladeshi n'abandi benshi bo muri kajya karere ka South Asia. Voilà, cyo kimwe no muri South East Asia, Taiwan, Thailand, Philippines, Vietnam kenshi na kenshi usanga bagomba gusa canke basa ku muntu atari initiated atabazi neza. So ko nabo nyene nibaza narabwiye n'abakino bavuga ko badashaka kumenya umukore yakiretse kumbure bumvise avuze canke umujapani et vice versa. Voilà opera house kandi opera si kujya kwa opera ujya mu Nyamerika ni opera mugabo sinzi gituma abongereza bavuga ngo ni opera opera house. Voilà nicyo kintu ndibaza iyo nje sinza kuraba nta bindi vyinshi ibisagara vy'abongereza bimeze kumwe usanga hari kiraro hakaba museum hakaba kumbure musée bagize chance bahita ngo ni zoo iki n'amazu maremare nta bintu vyinshi je nkunze kuraba. Bo icukura nje muri Australia mfise umwanya ndaja muri nk'ahantu hari park usanga hari ibikoko bitari mu bindi bihugu nk'inzoka speciale inzoka ndazanga ariko ayo za kangaroo wallabies na guys uno munsi nta comment n'imwe yashoboye kuboneka. So what can we do? Nibaza ko hageze ko umuntu ataha kumbe ubwato buracari ko burasirikira. Nibaza ko kumbure kuwa gatatu cyo kujumpinga mu bwato bumwe muri ubu kume nkaraba. I don't know. Sure. Izere yuko mushoboye kubona iki gice ca Sydney ni gice abaturiste bakunda cyane mu kurangiza ndabisubiremo iyi ni Harbour Bridge. Iyi nayo ni muri Sydney hariho amabisi akora sightseeing agushaka gutembereza muri Sydney hagati canke akakujabutsa muri za Bondi Beach. Na burya bwato ushaka kuriha $60 y'amana Australian ukakajampingiramo kakazunguruka ngaha hafi
y'ino haba ya kino kivuko aho uca munsi ya kiya kiraro hanyuma ukabona ino haba bridge n'agace gatoyi ka North Shore n'agace gatoyi ka Sydney CBD canke Central City. Nico nagomba guhereza ko nizere ko uno munsi ata politiki nashizemo ko dushobora kumvikana nuko ama comment ajya kuba ari meranda. Yes, nzosharinga amafoto nzoba nafashe ndi hano muri Opera House kumbure na view no ya Harbour Bridge, nubwo nibaza ko itaboneka neza kubera ari mu ijoro. Nibaza ko ari ivyo abantu b'Imana, hari ikintu nasize, hari ikintu nibagiye. Sawa, ngire umunsi mwiza, reka nitaye canke reka ndindire kubera n'ubu ntaho sidataha ndacafise igihe gitoyi. Reka ndindire ndabe ko hari abandi bantu boza ku murongo dukumira. Nakoze indi video nyine mvuga ko mu Burundi dukwiye kuza turaraba abantu bari muri diaspora bakwiye kuza barakokeza mu Burundi. Ubonye akageso katariko haba muri famille haba muri politiki ugasemera kugira ngo turabe yuko natwe gahoro gahoro sideko ndabesha ngo tuzoshika kuri no rugero. Abantu byabafashe imyaka myinshi na colonization bajya kwitare muri Congo ngabashike mugabo umuntu ashaka kuzaragira gatoyi kukemeretinga, you know, hariho behaviors, ingeso, inyifato dushobora kwadopta gahoro gahoro zikazotse zikadukura mu butindi, if you know what I'm saying, you know. And voilà. Sinzi ko hari umuntu numwe yasize comment ngaha uno munsi, sinzi impamvu. Mbona harimo abantu batatu, sinzi ko aribo bari online nuko Facebook ibamisha, mugabo mbona abantu batatu gusa. Aha imodoka naza ko zangazi kaza zigira U-turn, so niho bategera imodoka bonda bandaza kuyitegera later mu kanya. Ndaza ko muri naho butira sino umuntu yambwiye ngo Dubai ntibwira mu bisaga binini binini ntibwira mu bisanzwe. Ni nk'ubu urana ko arabakikora shika ntawuzi amashows naravye amasaha aberaho mugabo usanga amashows ashika ku mugongo nk'abantu nako ariko barihuta nk'abantu bagiye ahantu vyumvikana ko kumbure hariho show baje kuraba aya masaha nyene ikumbure ijya guhera amasaha yo ku mugoroba. So niko igisagara kimeze, igisagara ntibwira. Jewe gusa sinamenye ibyo gukora mbonye akazuba kari ntangura kumwe gutaha muhira. Okay, cyane ufise abana yaza ko gukora bisanga bitoroshe kubera abana bashima gukoroza bashaka gutaha kwiryamira hanyuma kandi gukoroza usize abana muhira. Mu bijya bintu kumbure iwacu dukora ko umugabo avyuka ku wa mbere kushaka kuwa Mungu ari mu kabari, naza kwino batavyankuraje ku umuntu afise umugore n'abana biza ko aje muhira agafasha ku orienta abana n'ibindi. So ntabwo biri populaire ibyo kugorobeza ngo nuko uri umugabo canke ibintu nk'ivyo. Bitabuje ko rimwe na rimwe abagabo benshi bagorobeza nk'akaroro nk'iyo hari iminsi mikuru ibintu nk'ivyo, ariko na cyane cyane biba vyoroshe iyo ufise abana bagukinira. Hari abana n'abandi kuba ko umwana umwe adashaka kuryama ngo when is that day papa ari hehe. So nivyoroshe but in any case nakuvuga ko ino umenga burakeye. Iyo bwije umenga burakeye, harabo iyo bwije habo babukeye, hari bafise abuzi bwo mwijoro iyo bita night shift